shingiro ishasha zo kwitorera ku munsi wa kane harimo ingingo iha ikibanza kibereye Imana mu gihugu cyacu. Ivyo ntibyarimwo mwibwirirwa shingiro yahahora. Nukuvuga ko hari indongozi nkuru mu gihugu cyacu, harimwo n'umukuru w'igihugu, mu kurahira bazovuga bati imbere y'Imana mushobora byose. Icyo gihe murumva yuko ari ikintu gihambaye cyane, ari ikintu ngirakamaro tutari bwashike ko hano mu gihugu, kubera ko twari twarasamaye na kera narindi basokuru na basokuruza ibyo bari barabyumvise, bari barabitahuye yuko Imana ifise ikibanza ca mbere mu civugo kivuga kiti Imana, umwami, Uburundi. Murumva ko bahera ku Mana, Imana bari bayihaye ikibanza ca mbere mu gihugu. Byari ibintu bikomeye cyane, ariko twebwe twari twarasamaye. No mu rurimbo ruhagize igihugu cyacu, rurimbo ndangakaranga rw'igihugu cyacu, murazi yuko tuvuga tuti Burundi Imana yakuduhaye ikudutungire. None ni kubera iki tutari twaributse gushira iryo jambo Imana mwibwirizwa risumba yandi mabwirizwa yose, ari ryo bwirizwa shingiro? Hariho rero bavuga ngo kubikora gutyo, kuvyandika mwibwirizwa shingiro gutyo, ngo nukwegeka igihugu cyacu kw'idini. Sivyo na buhoro buhoro nibyo twagomba kubeshuza, kubera ko mu gusenga kare mwabonye ko twashizwe mu maboko y'Imana n'umukatolika hamwe n'umuporoti, nuko n'umumizirima atabonetse, ariko bose uko ari batatu bari guhurira ku ijambo Imana, bari gukoresha ijambo Imana. Mumburire twandika mwibwirizwa shingiro, tukandika Yezu cyangwa Yesu, tukandikamwo Muhammad, icyo gihe nyirango niho byogoranye. Mugabo ijambo Imana twese turihurirako, ari nacyo gituma abavuga yuko tuzoba twegetse igihugu ku idini babesha, atari byo. Ahubwo nagira ndababwire yuko kubona twavyibutse tukabishira mu ibwirizwa shingiro, ibwirizwa risumba yandi mabwirizwa yose, tugiye kubona imigisha n'imihezagiro bicucubukira ku gihugu cyacu.